iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike, ibiriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu gisata c'umutekano. Turaza kugaruka ku mazina y'ibihangange vyinshi bitandukanye mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, hoba mu rwego rw'iperereza, umutekano, politike ndetse no mu rwego rw'umugambwe CNDD-FDD. Harazamwo amazina atandukanye y'abari muri Cercle de Generaux canke se muri kakagwi k'abagenerali ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuze kugaruka ku bategetsi batandukanye bahambaye mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse no muri politike y'igihugu ndetse n'ibiriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Ufyonde subscribe canke s'abone ni buteri wafitira ko kugira ngo toja uracikanwa niba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze rero muri ano makuru. Bati gushika uyu mwanya benshi mu barundi baribaza ingene vyagenze kugezaho Varisito Ndayishimiye abo mukuru w'igihugu. Ico ni ikibazo kibazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko bibwira ko ari ukwihenda kwakozwe n'abiyita bagumyabanga, ariko nabo mu mugambwe CNDD-FDD bibaza ikibazo nk'ico nyene kuko sibo bamutoye baramuhawe. Mu ntahe ya Jakaya Mrisho Kikwete duheruka kubasangiza yaratuye imbere y'abarundi ko Varisito Ndayishimiye yari intumwe idasanzwe ya Hussein Rajab ndetse na Petero Nkurunziza mu rugamba rwo kubaka amasezerano yo guhagarika intambara yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2003 nyuma ya Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu ntahe ya Hussein Rajab yayaze zimwe mu nyifato za Ndayishimiye aho yagize ati neva yahambije urugamba rwa FDD mu mwaka w'igihumbi 1995 ihunga ry'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, akaba yarashitse asanga aho General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze arongoye ibiro vy'iperereza ry'u Burundi. Ico gihe akaba atamabanga yari bwahabwe. Ico gihe Neva yashitse asanga Sylvestre Ndayizeye Batazira Abdara avuye mu rugendo rw'akazi ku rugamba mu ntara ya Karusi. Rajabu abandanya ati mu muhari tumaze kumenya ingeso za Varisito Ndayishimiye mu ndongozi nkuru twagiye turamuha amatazirano kugira tugize ico tumuvuga ko ntagire umenya ivyo ari vyo, kuko ngo Varisito Ndayishimiye yari umuntu avuga amajambo menshi ngo rimwe vyaranashika akavuga nayo umwami atamutumye, nkuko tubisanga ku kinyamakuru Ejo Heza, ari naco dukora ko ivy'iyi nkuru. Ngo mu ntango Varisito Ndayishimiye yariswe amazina atandukanye kuko haraho waba uri ukumva avuza akara, uraho ukumva avuganya agahinda, uraho ukumva avuze nk'utuyenza abantu bikabura udubi, birangira bagiye baramutazira amazina menshi atandukanye. Iruhande yo kuba Varisito Ndayishimiye ku rugamba yaravuga amajambo menshi, ngo yamye ari umunywanyi mwiza w'urukanywa ku rugamba yagasitaye maze nako kakamushika, ngo yaraduka akiyuha iryosozi atawumukomye agakora n'ayandi marorerwa. Ngo rero hari umunsi umwe Varisito Ndayishimiye yigeze guteza akajagari ku rugamba, agomorora ingabo yatwara aja gutera ikirindiro cyatwarwa na General Emmanuel Miburo Batazira Komateri. Ngo ubu ni general mu ngabo z'igihugu. Komateri ngo yarivunye ku buryo Varisito Ndayishimiye n'akagwi kiyo bacucagiwe amasase barashaya. Varisito Ndayishimiye aratarahunga, akaba yaratabawe n'ibihangange vyasutsemo mwabisi. Ivyo bihangange bimaze kubona ibibaye vyaciye bifata ingingo yo gukura Varisito Ndayishimiye ku rubuga rw'intambara bamujana mu vya politike. Ko gutera uwo basangiye urugamba rero ngo Ndayishimiye yabikoze yaguye mu mutego wa Jean Bosco Ndayikengurukiye ari indongozi y'umuhari igihe yadukana umugera w'amacakubiri y'intara mu muhari CNDD-FDD kugira awusambure nk'uko yari yabitumwe n'abansi bawo. Uwo mugera w'amacakubiri y'intara wari kukwiragizwa n'akagwi k'abari mu muhari FDD bavuka mu ntara ya Bururi. Komateri yahorwa ko ari imvukira y'intara ya Kayanza. Uko guhemukira ntagoheka kwa Jean Bosco Ndayikengurukiye rero niko kwatumye abogozwa mu mabanga yo kurongora umuhari. Nkuko bibandanya bivugwa, benshi baribuka ko uwahora ari umunyamakuru w'iradio BBC Umuhisi Rora Ndayihurume yabajije Varisito Ndayishimiye kugira ashikiriza ijambo kuri iryo hindurwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye. Aha rero ngo Ndayishimiye araturikisha yiyuha iryo soza imbere ya mikoro y'umunyamakuru.
nubwo yaragoye ibana ibihangange ntivyamutaye byagumye bimugwazwa kuko vyizera ko atawubura icamara. Hari aho yakenerwa mu nteguro zo gutegura amasezerano yo guhagarika intambara akabihagararamwo neza cane. Nico gituma CNDD-FDD imaze gutaha, Evariste Ndayishimiye yashizwe ku rutonde rwa bane bavuye mu muhari wa FDD bahawe ipete rya generali co kimwe na Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni ndetse na Sirasi Ntigurirwa. Ayo makuru atangazwa n'ikinyamakuru SOS Muranunge Ejo Heza haravugwamo ko Evariste Ndayishimiye ari umuntu yumvira cyane abamukurira. Ivyo bamutumye yabikora ahumirije ataca abajije bivanze n'icizere yari abafitiye. Izo nkuru zikavuga ko igikorwa yari yarahawe cyo kuja kwiyegereza nkuru nziza yagikoze neza cyo kimwe na Manase Nzobonimpa, aho Evariste Ndayishimiye ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2007, nayo Manase akaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kubw'ayo makuru, Manase Nzobonimpa niwe yatumye ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ku igenekerezo y'indwi Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2007 abisabwe na nkuru nziza kugira bitanga ikoraniro ryari ryatumwe ko n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu ku igenekerezo ya 24 Ruhuhuma uwo mwaka nyene. Nk'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, Evariste Ndayishimiye amaze kwakira urwandiko rwa Manase rwamusaba uruhusha rwo gutunganya iryo koraniro, yasabwe na nkuru nziza kurwemeza, nawe abikora uko. Nico gituma Hussein Rajabu yaguma avuga ko iryo koraniro ari nkinamico. Ngo kenshi uwo Hussein Rajabu ashaka gutuma kwegera nkuru nziza kugira ze aramenya ivyo ategura, abaca bategura uko bazoterana amajambo ku buryo bisa nko gucanamwo. Nkuru nziza nawe akaba yarashimishwa cyane n'abanka Rajabu yaca akwiyegereza. Rajabu nawe agacaho ubutumwa biwe bose ko bakwiye kukugendera kure kuko wahemutse. Ngaho kwaba ari kugira nkuru nziza ntaze akura bukwe uvugana n'abayoboka Rajabu kumugaragaro, ntava gukeka ko mutavanguye. Ngo mukenyuro rero warakoreshwa kuva kera mu bihe by'urugamba, aho hari abari mu nzego z'umutekano n'iza leta bigira abansi bakomeye b'umuhari CNDD-FDD ariko ari bo bawufashe mu mugongo kurusha abandi. Ico gihe Evariste Ndayishimiye na Manase baranswe urunuka n'abagumye banga kuko babonwa nk'abahemu batumye umugambwe CNDD-FDD usamburwa na nkuru nziza. Imbere rero ngo yuko iryo koraniro ritumwa ko, Evariste Ndayishimiye yaragerageje gusukamwo mabisi igihe yicarana na Rajabu na nkuru nziza kugira abahuze, ariko kubera nkuru nziza yariko arakorana n'abansi b'umugambwe nta mutima ngo wo kubakwa yaragifise. Ngivyo yahanuwe vyose yabigwije n'ubusa, nuko Ndayishimiye vyaramunaniye kwihangana kumwe yama araturikisha ararira. Nkuko bivuga kandi n'ubundi muri iki kinyamakuru Ejo Heza dukura ko iyi nkuru kubataye umwikomo kuri Ndayishimiye, Manase canke abandi ko aribo babaye intandaro yo gusambuka kwa CNDD-FDD, Hussein Rajabu yarabahumurije kuko sibwo bwari bubaye ubwa mbere abo bansi ba demokarasi bagerageza umugambwe CNDD-FDD kugira bawusambure. Kuva ku burongozi bwa Ronald Nyangoma, abansi bawo baramuciye ko nk'uwo bava mu ntara imwe ya Bururi kugira bawusambure birabasesa. Ntibashigwa n'ubundi barasubira baca kuri Jean Bosco Ndayikengurukiye nk'imvukira y'Ibururi nyene birabasesa. N'ubundi barasubira bariyamvya baciye kuri nkuru nziza vyongera kubata kuba amazi kuko abagabo baguma bakinga ukuboko. Ngabavumwe mu maso si Evariste Ndayishimiye na Manase gusa, kuko na Mohamed Rukara yaragirijwe kugira uruhara muri iryo hungabana ry'umugambwe. Ariko n'ubundi Hussein Rajabu yaratanze umuco aho yavuze ko ahubwo Rukara yari mu basabira ibisabisha indongozi z'umugambwe ku Mana kugira ibakingire, abariko barabatega imitego ntihagire ico bashikako, nk'uko mu vyumva mwireresi yashizwe ahabona n'ikinyamakuru Ejo Heza. Kubw'ihungabana ry'umugambwe CNDD-FDD ritewe n'iryo geragezwa ryo kusambura hakoreshejwe nkuru nziza n'igihugu caciye kijegera, gushika uwo munsi ingaruka zako kajagara abarundi baracazogeramwo. Abaciye ku rugamba ngo ni ivyabona ko nubwo umuhari CNDD-FDD wageragejwe kenshi gusenyurwa mu bihe bitari vyoroshe vy'urugamba hakoreshejwe indongozi zawo, abagabo bene kurema barasubira bakawusanasana ugahembuka ukabandanya urugamba, kandi intsinzi yarabonetse kuko warashitse mu gihugu no ku butegetsi amarembe.
uyu munsi abarundi benshi basa n'abihebuye ko ivya CNDD-FDD vyabaye akananira abahinga kubera uwo mugambwe nyene babona ko igihugu camaze gucikana. Ariko abagabo baremye CNDD-FDD bamye bayirabura kuva kera siko babibona. Kubwabo ngo iyo CNDD-FDD nyene bahebuye irashobora guhinyanyura mu kanya gato abarundi n'amakungu bagatamarirwa. Kuvyerekeye Ndayishimiye ngo ni umucunzi yabaye arabera mu ngoro abagabo mu kurindira ko igihe bateguye co kuburura ivyubamye kigera. Ngo mu ntango y'ubwo bufata kibanza bwiwe yarashatse kwifata nk'uje guhindura ibintu, ngo ariko abagabo baramwibutsa ko atawo kwisumbukuruza ahave yifata nka mwene ijambo. Ngiyo nkebuzo yatumye asubira kwibera wa wundi avuga amajambo atagira ibikorwa. Nta maboko yo gusambura canke gusanura CNDD-FDD ngo abenshi mu bari ku butegetsi bafise, ngo mugabo uko bigenda kose yivyaye ikibazo irakirigata. Ngo kubwo kwihebura rero abarundi benshi bafata ko amajambo y'amaravugwa ko Burundi bwimirije kuba bwiza ari amajambo ataco amaze, kuko abavuye mu kanwa k'abamaze kubagaragariza ko n'ubundi ivyaba ari amajambo gusa ataco bomarira igihugu. Nk'uko SOS Media Burundi nayo ibitangaza kandi biravugwa yuko mu ntara ya Bubanza abantu babiri bishwe barashwe umutekano gumuhungabana. Muranunge aha ni Bukavu. Kuri uyu munsi abantu babiri bishwe uwundi arakomereka bikomeye mu ijoro ryo kuwa mbere rishiri wa kabiri muri Uvira. Aho ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitero gishasha citirirwa abantu bataramenyekana. Ico gitero cabereye muri quartier Kabundura iri muri komine Karundu. Kubw'umwe mu banywanyi b'amashiramwe yigenga abapfuye ni umukenyezi n'umuhungu akiri muto. Abantu batatu bararashwe amasoro, babiri baciye bapfa, uwundi nawe akaba yajanywe ku bitaro bikuru kugira ngo avugwe. Vyabaye hafi isaha 3 z'ijoro, niko SOS Media Burundi bitangaza. Ico gitero kandi cyongera ku rundi rukurikirane rw'amabi asa nayo amaze iminsi akogwa haraheze amayenga menshi. Mu ndwi iheze abandi bantu bane bararashwe mu buryo nk'ubwo nyene, bituma haba ubwoba bwinshi mu banyagihugu. Amashiramwe yigenga yo muri ako karere akavuga ko abantu benshi bafise inkoho ku buryo butemewe n'amategeko, kandi arasaba leta ya Kongo kugira igikorwa cihutirwa cyo kubarondera no kubaka izo nkoho. Ivyo bigwanisho vyatanzwe mu buryo budakurikiranywe neza, bubiri mu minwe y'abantu babikoresha mu kwica abantu. Niko umwe mu baharanira agateka ka muntu i Uvira agaragaza umubabaro. Umutekano uri kurahungabana mu gihe icuka kitameze neza muri Nzero guheze. Abanyagihugu bari bageze imyerekano basaba ibigwanisho kugira ngo bikingira ibitero vy'abarobere ba M23. Muri Ruhuhuma leta yari yishuye mu guha ibigwanisho bamwe mu basivile, atanyigisho za gisirikare zitanzwe. Ingaruka rero nuko izo nkoho nyinshi zitagikoreshwa mu kwivuna, ariko zikaba zisigaye zikoreshwa mu bikorwa vy'ubugizi bwa nabi nk'ubusuma bwitwaje inkoho n'ubwicanyi butegurwa. Naho hari abasirikare ba FARDC, ingabo z'u Burundi n'imigwi itwaje inkoho nk'abazarendo, umutekano muke nguracibonekeza i Uvira. Abanyagihugu rero bakaba basaba ko hotogwa inyishu hakanakwa ibigwanisha ababitunze batabifitiye uruhusha kugira ngo umutekano ugaruke muri ubwo burere. Haravuga kandi yuko mu yandi makuru mu ntara ya Bubanza hari igihano cyo gupfunga imyaka 20 kumbonera kure yishe umuntu. Uru rubanza rudakunze kuboneka mu gihugu. Mu ntara ya Bubanza ku wa kane genekerezo 16 sentare nkuru ya Bubanza mu burengero bw'igihugu yaraciriye Ntibazonkiza Elize umusore w'imyaka 20 ku caha cyo kwica barasugwa umugabo w'imyaka 50 ku mutumba wa Buhororo ya kabiri. Ivyo vyabaye ku genekerezo ya 12 Rusama igihe basasurwa yaje kwa Jean Marie Nsengiyumva yari yaguranye amafaranga ngo ayamusubize. Ntibazonkiza Elize umugenzi wa Nsengiyumva yahavuye agandagura barasurwa amukubise bikomeye. Imbere y'abacamanza Elize yaremeye icyaha avuga ko yakoze ico cyaha afadikanije n'undi musore w'imbonera kure ubu yahunze. Hamande yo munyororo kandi sentare yategetse ko ategerezwa gutanga miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ku miryango y'umuhisi. N'ubwo rubanza rushimwa umubabaro uracari wose mu muryango w'uwishwe. Ikiziga kiracari mu buruhukiro bw'ibitaro vya Bubanza. Bati ntaco dufise. Abishe dawe wacu niwe bakwiye no kumuhambisha. Niko vyatangajwe n'umwe bo muri uwo muryango uri mu bukene. Uru rubanza kandi rukaba rubaye mu gihe
hari bamwe benshi mu nsoresore baguma bagirizwa amabi badakomwa ku rutoke ku mabi iterabwoba no gukubagura abantu ariko ubutungane ntibugire ico bukoze. Kubw'umwe mu baserukira ishiramwe ryigenga urwo rubanza ngo ni intambwe ikomeye ariko ruracari rumwe. Imanza nyinshi zivugwamwo imbonerakure ntizigera zigira ico zishikako. Harageze ko igisata c'ubutungane kivavanura n'ingeso yo kudahana ubutungane bugatunganiriza bose. Igitsura ubu kiri ku ndongozi kugira ngo zitore zongere zicire urubanza uwundi avugwa muri ayo mabi akiri mu kinyegero, kuko kubwo abanyagihugu b'ububanza n'ahandi urubanza rumwe ntiruhagije kugira ngo hagarukanwe umwizero mu gisata kibonwa ko kivangura mu gushira mu ngiro amategeko. Naho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa n'adushikiriza n'ibindi vyinshi biri mu bisata bitandukanye bigasata c'umutekano, politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu n'ibindi vyinshi bitandukanye vyose turiko turabikusanya kugira ngo ku munsi w'ejo tuzobahe inkuru nyinshi kandi zitandukanye zitomoye zivugwa muri ibi bisata vyose tuhejeje kubabwira. Mpuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.